filime ni kuvuga ubutumwa ufata abantu kabigisha ibintu biri haro teori na pratique biri pratique bana teori biri pratique ukabigisha ubuzima ndajya bera abantu benshi baza gataga Faransa none cyo mvuze n'iki biri pratique biri pratique none cyo mvuze n'iki n'ijuru Igifaransa gusa ndazi nta minota 10 twuvugana Igifaransa Kumbe inapa kumenya je inapa kumenya inapa kugira ikiga oya tuvuge ibindi Faransa bibi tuza tuvuge Faransa yego vraiment bandanya n'ibindi Fidore ni wazi Igifaransa ntacu zina Fidore comment t'appelles none cyo zina risiguri ntanazi n'ibyo ntabyaza nta n'ibyaza na comment harimo ibintu majambo yose su majambo yose ni gute G5 gospel film ice cream comedy inde G5 majambo yose gospel film ice cream comedian turafura G5 ni ndo mezini donc J présenta gospel ndabona swing majambo F présenta ni ice cream kubera zangibora ice cream she comedian iyo mama ufise wowe nyene wa mu comedian niko camamaye muri production G5 kugira uzuragira ama comedy biri muri ryagina ryose rya G5 production ngo comedian mu kirundi ya gute G5 comedian mu kirundi bazita munyakavuyo ukuri nukuwe ino reresi isohotse mu gihe hari umuvuduko w'amareresi menshi ariko arasohoka harimo n'indi reresi isanzwe ifise titre ukuri nukuwe bamwe bariko baracanganyikirwa bibaza ati kumbure ni Abere yoba yagize collaboration n'iyo yindi team kuri Abere nubona yuko bizohava bikwicira projet cyangwa ugasanga projet tuyiciye uwundi muntu w'umutanga je kuri je nta projet bizonyicira ni bisanzwe ama nkuko bavuze ngo yitwa ukuri nukuhe ega tuvuge ko yaba ariyo yitwa ukuri nukuhe jewe yanje yitwa ukuri ni ukuhe ivyo birahagije ukuri ni ukuhe ukuri nukuhe na ukuri ni ukuhe we mugabo akabyandika gutandukanye amo ariko rero misanze tavuruganye amazina abiri muri sinema nibisanzwe kuko n'ubuzima tubamwe ibi byose uri kuracamo byose byarabaye mu myaka ibihumbi yaheze usanga no nabandi bantu bicaye hano hano ariko barajya banwa nkuko nyene na uhicaye none ucubireka urabandanya hama rero ikindi nuko umenya ko iskwari nuko zoba zitiranwa si zimwe mwe muzorabe vyiza nimba umwe yakoze sinema ukuri nuko nunda akora ukuri nuko yuko nukuraba ivyo ariko barigisha hari bimwe nije nakubwiye ubu mu star the content irancitse anje ni sawa anje ndamusaba kundi wa About Media gato abakunzi wa About Media mumeze neza uyu mama yasekundabira muri kamera bro banda mukirize nawe basha TikTok no mail number umukobwa araberewe cyane ni baby sa yo babies nazo mambo umeze fresh afite abantu batagase cyane ifresheri nk'izi tuzizi kuba mama bubatse sa Goyami production n'uruganda production cyonyine n'uruganda none ivyo byo guhingura mu masinema baraba byo
Mu majambo yose ngo nisobanurira project oya amajambo yose si majambo yose ni gute G5 gospel film ice cream comedian inde G5 majambo yose gospel film ice cream comedian turafuye ako kanori gashanje nukuri kuko G5 ni ndome zine donc J presenta gospel ndabona suri F presenta ni ice cream kubera zanjye nkora ice cream she comedian niyo mpamvu mvise wowe nyene wa mu comedian niko cyamamaye muri production ya G5 kugira uzuragira amakomedi biri muri rya jina ryose rya G5 production ngo comedian mu kirundi yavuga gute G5 comedian mu kirundi bazita munyakavuyo Najambo gutwenga ririmo aho gutwenza umunyagwenya mu Kinyarwanda mu Kirundi ni twese abadezi ibirundi wone Mutanzi mutwenza n'ibya mbere afite imyuga yaragwiriye ubundi comedian ntiyo kagombye kubumwuga comedy nakajagari ariko kubera iterambere ryaje comedian byaraje akajagari nako turabemera murarenza abanyakajagari none nijya itandukano rihari rya komedie n'umukinyi w'amareresi komedie komedie no gutwenza abantu urabyumva komedie no gutwenza base kunyumva nabi aya tuyuka turakumviriza komedie gutwenza abantu nyene ibintu byose bitwenza abantu uburofa bwose nubwo wogenda imbere ya kamera kugira ngo bararyoherwa kubera ugize ico nyene ariko film ni message utegura message ukayitegura neza ukigisha abantu message twebwe turi impamvu hari abapasiteri bamwe batwanka niko babona twa batwaye idini filime ni nk'ikuvuga ubutumwa ufata abantu ukabigisha ibintu biri haro teori na pratique biri pratique bana teori biri pratique ukabigisha ubuzima njya bera abantu benshi baza gataga ifaransa none ico mvuze niki biri pratique biri pratique wow sinoni cyavuze niki mw'ijuru ifaransa usanga dina minota 10 twuvugana igifaransa abidwa kumbe inapa kumenya je inapa kumenya inapa nachibagira inapa kugira ikwa oya tuvuga ibindi Faransa bibi live n'izindi ahe tuza tuvuga Faransa yego vraiment bandanya n'ibindi Fidore ni wazi Faransa ntacu zina Fidore comment t'appelles none ryo zina risigura iki ntanazi nibyo nkabyaza nta nibyaza na comment t'appelles ibintu by'amarido Fidore ibintu by'amarido amaridari ibintu by'amarikeri yo muri Fidodido n'undi Fidore ni rido nane ubwo mushatse umuntu wamagara rido Dorido umwamagara umwa nabigize chandemera rero ndabaye mwire Imana ishimwe ko yampaye ijwi rirerire rishobora kumvikana je nibaza ko muri ko muranyo Amede umviriza Amede usikilize mi nusikilize mi yeah okay rero uno munsi impamvu twakoranye hano sikindi je niyumviriye ko tuba hano gambene niyumvire tube ngaha nk'abantu bari muri team G5 Production Company G5 Production Company akaba ari team ikora benshi bazi cinema ariko si cinema gusa harimo n'ibindi ko G5 ni indome zine kandi buri rudome rwose rufite show represent nkuko nabivuze kandi nako ndabivuga ntera inkuru G5 Production ni gospel film ice cream comedian nakubali majambo yose
oya reka gasubiremo nako twumvise G5 G5 no kuvuga gospel film as comedian kubadira niyo sigura G5 ku mashuri make twize Imana yaduhaye yerekwa ryo kuronka ako kantu kugira ngo kabe timu yacu rero cyatumye ndabakoranya ngaha sikindi twashatse dusangira agafana mu buryo bwo kunezerwa kubw'ibikorwa tumaze imisi dukora kwikuriashu kuko twararushe cyane imvire ngo tugere igihe twicara ahantu turyoherwe tujoyinge dusangira agasoda hanyuma nyine tunezerwe ibintu nk'ibyo niyo mpamvu nabatumye ko ngaha aha rero ntihari aba G5 gusa hariho n'abana banje na madame akabaho abapororomoka urakoze jaba promota ndabita abapororomoka uko bapororomoka araporomoka byose ebana nivyo utamuze nsanga yabivuze mugabo sigitutse poromota nyene ibintu byose aba barahari n'abanyamakuru bamwe barahari baje kudufasha kunezerwa rero impamvu abana nabo bahari suko ibya filime bitabaraba birabarabara kubera ko filime nakoze irimo umwana wanje yitwa Kenny novuga natiye muri cinema kuko yadukiniye ibintu byiza cyane muzora mu karyoherwa twese yaradutangaje Kenny azokina ari muto ari we jewe mutoya arihe yakinye cinema aragukinira ibintu ku buryo twese twumva turyohewe rero bakuru biwe n'abatoya biwe bavukana baje kumunezererwa kubera yabaye umukinnyi wa cinema kandi rero yarabaye umukinnyi wa cinema ku buryo abyumva kabisa abibamo kugeza yaho hari ahantu twagiye kumusabira ishure yarantwengeje sasa hano twagiye kumusabira ishure n'aba VIP ngira ngo kuntu kuko nagira ngo ave hano yahora yiga aje ahandi hantu abantu twamushikanye yaciye bace batubwira yuko iyo uyobewe nyano iyo uyobewe ucusubira inyuma donc niba wari wiga mu wa gatanu ukayoberwa ucuja muri 4e usubire kuyoberwa ucuja muri 3e usubire kuyoberwa uja muri 2e uje kuyoberwa ukaja muri 1e usubire kuyoberwa ukaja wani muhira nikuvuga uhize uri bono woruhuka utashe sasa peti nawe ati none uri ready kuri aya mategeko ngoya uje nshira muri leta ninze ndimenyera kugira mpeze ningoga nikinire filime niko yambwiye nawe ati wa mupeti nawe bya bintu yabikunze nuko rero nibaza ko ibindi zoguma tubiyaga ariko igikuru kwarugira tubabwire impamvu turi ngaha nukubera ko dufite umunezero muri G5 kubera igikorwa duherutse gukora cinema nshasha iri mu bwoko bwa seri twayikoreye ruguru tuyikorera i Bujumbura kandi tuzobandanya n'ibindi ni cinema twifuza ko izomara nk'imyaka 2 nk'imyaka 2 kirerekanwa kuva ko ari ibikorwa birebire ari birebire nukuvuga ko abo mutabona ngaha muzoshobora kubabona mu zindi episode kuko izogenda yaguka uwo tuzikora ko tumukeneye azotwitabe kugira ngo dufashanye gutanga impanuro biciye muri cinema rero nkuko mwambaje mwambwiye muvuga icyatumye dukoranira ngaha nibaza ko mu ntangamarara ari ico ibindi mukeneraho tubayagisha muratubaza tubabwire ariko impamvu turi ngaha kugira ngo tunezerwe tunezeranwe na mwebwe nk'inshuti zacu kuba Imana yadushoboje gukora ino cinema tukayiheza twese dukomeye nubwo twaduze ruguru tukaza tugwaye twese ariko byaraheze twaduze ruguru turahangayika turagwara ama gripe abantu twese turarimba ariko ubu ni sawa ni sawa kandi turishimiye ko twakoze tubona ko ari ciza rero turatumira abantu kugikurikirana kuri RTNB kuvejo no kuri YouTube abantu benshi bashaka kwibaza ati kweri kutagize lancement vuge none lancement suvuga ibikorwa none ni lancement neni lancement ni makabijya kuja muri hotel nivyo bisiguye lancement iri nouveau lancement
nouveau système de lancement. Aujourd'hui, il y a un nouveau système de lancement. Lancement officiel. Turanshije sinema yitwa kwenda yibagiye. Ukuri nukuhe. Niyo lancement tugize no munsi. Kubera ko naje gusanga amalancement maze gukora ni mu bantu bagiye baragira amalancement murabizi. Iyo ugize lancement akeshi uhava ukubise squat. Ati kubera iki? Naje gusanga nose dugira amalancement usanga sonorisation zikoze ukuntu. Washiremo filime kuva ngo bagututse nta image ngo ifise ngo nta jwi ngo ifise bamwe bashira bakunda gutwara kuri start ngo yazanye urukato ibintu byinshi kumbe hari gihe ijwi ryase gusohoka bitewe na sonorisation yaho hantu sivyo mwarabonye nko mu miseze arantu bagize lancement gihuhusi ugasanga gihuhusi oya lancement yabo ijwi bafata micro ukayishira ku mashini donc ikazana ka kajwi ko mu mashini kana je narakorera lancement ajya muri hotel Amahoro naje byarabaye umuntu agaca vanga havuze ngo none nk'ini sinema ko baratwereka mu sinema itagira ijwi kumbe ntazi challenge wahuye nazo mu bisango nta masare dufise meza abereye gukorera mu lancement niyo mpamvu jewe ndozo mwanya nzobikora ndawubuze nje muri jaride nkuko naje ngaha muri jaride ubu rero niyo mpamvu ndabatangarije ni nouveau système de lancement de film ya G5 production nuko twabihisemo lancement irabaye ibindi murambaza ndabishe Murabire mutama ko Chawicara tutakubajije no mbaza ndakwishura ari lancement mbaza ndakwishura Mutama tubande tugukeze cyane Mutama Aben urakoze Aben weje utubwire ko hari igikorwa gishasha akumbure kizoja ahabona ku munsi wejo kumbonesha kure yacu RTNB ariko nitwashoye kumenya izina ryayo dukeneye kumenya izina ryayo kugira ngo tubazo tubiri cyangwa dutatu kumbureshe tubandanya tubyoywa n'umugwi G5 twabivuze yitwa ukuri nukuwe ukuri nukuwe ino reresi isohotse mu gihe hari umuvuduko w'amareresi menshi ariko arasohoka harimo n'indi reresi isanzwe ifite titre ukuri nukuwe bamwe bariko baracanganyikirwa bibaza ati kumbure ni Abere yoba yagize collaboration n'iyo yindi team kuri Abere nubona yuko bizohava bikwicira projet cyangwa ugasanga projet tuyiciye uwundi muntu Mutama je kuri je nta projet bizonyicira ni bisanzwe ama nkuko bavuze ngo yitwa ukuri nukuhe ega tuvuge ko yaba ariyo yitwa ukuri nukuhe jewe yanje yitwa ukuri ni ukuhe ivyo birahagije ibintu ukuri ni ukuhe ukuri nukuhe na ukuri ni ukuhe mugabo akavyandika gutandukanye amo ariko rero umusanzu tavuruganye amazina abiri muri sinema nibisanzwe kuko n'ubuzima tubamwe ibi byose uri kuracamo byose byarabaye mu myaka ibihumbi yaheze usanga usanga n'abandi bantu bicaye hano hano ariko barajya banwa nkuko nyine nabo hicaye none ucubireka urabandanya hama rero ikindi nuko umenya ko iskwari nuko zoba zitiranwa si zimwe mwe muzorabe byiza nimba umwe yakoze sinema ukuri nuko n'undi akora ukuri nuko yuko nukuraba ivyo ariko barigisha hari bimwe nibaza aho atakopirero irimo muri zo sinema zibiri merci maze